mbere mstari wa 4 hadi 8 Mstari wa 4 hadi 8. Matendo ya Mitume Igitabo cha Mitume sura ya kwanza igice cyaho cya mbere mstari wa 4 hadi 8. umurongo wa 4 kugeza ku 8. Wakosoji wacu ihehe kugira ngo basome mu Kirundi. Maze akoranye nabo ariyibukiriza yagura agiye Yerusalemu ati ariko dore isezerano rya data ryo mwandikaho kuko umwami yabatigisha amazi ariko rero abisi zari nyinshi uzobatizwa n'Umwuka Wera. Nuko bakoranye baramubaza bati mwami iki gihe ishira ugarukane mu ngoma y'Abisirayeli? Arabishira ati sibyari gukunda isi canke imbere data yashinze ububasha bwiwe wenyene ko buzoha ubushobozi mwene yera yiyagaza buzobiza yo gushima nawe Yerusalemu n'ibibaya yose i Samariya yo gushika impera y'isi. Amen. Baba jina la Yesu kemee badilisho Kule watu wakutana hao wana kulikulia kama kuchoka tukoreshe kikoresho katika shida. hizi na gari. Amen. Sasa utendaji kwa Roho Mtakatifu. Tunapokuwa mteleke yetu kukora kwa kweli yera. Siku hii ilikuwa ni siku ambayo Yesu alikutana na wanafunzi wake. Muri misi ndani ya Yesu tunaona kushauriwa. Na wakati huu walikuwa wanajiandaa kupaa kwenda kwa Baba. Hadi kiasi kule kule kuzupana. Na wakati walipokuwa pamoja, Ikibali nawe. unabii kuambia, Aliye kuyabaki. akawaambia ya kuwa wakae mahali fulani. Wakae Yerusalemu. Kae hadi wakati mtapata ahadi ya Baba. Ahadi ya Baba ilikuwa ni ahadi yao. Ilikuwa ni ahadi ya Roho Mtakatifu. Kisoma Yohana 14, Usome Yohana igice cya 14 mstari wa 26. umurongo wa 6. Ahadi ya Baba iko hapo. Isezerano rya data rizabo. Ukienda 15 Yohana, Ugiye muri Yohana igice cya 17 mstari wa 26 na 27. umurongo wa 26 n'uwa 27. Hapo pia inasema ahadi ya Baba ni Roho. Aho naho nyine habafite iryo sezerano rya data. Yohana huyo Kana sura ya 16 igice cya 13 mstari wa 12 na 13. umurongo wa 12 n'uwa 13. Ahadi ya Baba iko hapo hapo. Isezerano rya data naho haboneka. Mungu aliahidi sisi wanafunzi pamoja na sisi. Kuko Imana yasezeranye Anatuhudumia Roho bazozurungikira mpemu yera. sio Roho Mtakatifu, Si mpemu gushakira ibintu lakini Roho Mtakatifu. ariko ni mpemu yera. Na Yesu akawaambia, Yesu arababwira msitoke Yerusalemu ntimuve Yerusalemu mtakapokuwa mmepokea ahadi ya Baba. kugeza aho muzamaze kwakira isezerano rya data. Jambo lilikuwa Igitangaza ni iki: wanafunzi walipokuwa wameulizwa abigishwa igihe bariko barabazwa kukaa Yerusalemu, i Yerusalemu, Yesu alikuwa kuambia Yesu yabananije kubabwira Yohana amewabatiza kwa maji, ati Yohana yabatije mu mazi, lakini mimi
kuvuga usomye kuri murongo wa gatanu babaza Yesu bati mbega iki ni cyo gihe cyiza cyo kuvuga ubwami urazi umuntu nicyo avuga abayuda barimo bagiwe nabi n'abantu n'uburyo bwinshi reka tubanze tuvuge imyirondoro ya kahise amen igihe abisirayeli bari bakiri hamwe bari mu bwoko bw'imiryango cumi n'ibiri kandi Imana yifuje kubaganza nk'umwami ariko bo bashatse kugira umwami w'umunyamahanga Imana bakeneye umwami w'umunyamahanga Imana irifuza kuba umwami wawe ariko nawe ushaka umwami wo kutureka iyo niyo ngorane z'abantu kandi igihe Yesu yavuga ku bijyanye na mbere iyo yumvira kukuganza mu bwami bw'iyi si abisirayeli bakibahabwa umwami wabo wa mbere yitwa Sawuli barasa umwami wabo wa mbere yitwa Sawuli uwa kabiri acaba Dawudi uwa gatatu acaba Salomo umwana wa Salomo yarikosheje aca yanga kugira inama n'abatama aca yemera kugira inama n'urwaruka mbega urwaruka rurahari ariko urakenera ariko twabonye izuba imbere yayo umutama akubwiye banze witonde uyumvire muri icyo gihe akubwiye wibwira ko n'abantu b'abagangi bashyikigendera ku bigezweho bya interineti mwebwe ntimukuze amajimere n'ibindi bituma mumenya ibintu byinshi ariko uco umutama babonye yabonye naho wovuga ku giti kirekire we ushobora kubibona igihomba abayoboramu yanga inama z'abatanga Isirayeli yacicika mu bice bibiri igihe yacika mu bice bibiri imiryango cumi yagiye ukwayo abandi basigaye n'imiryango ibiri nabo baja ku rundi ruhande abagiye ku ruhande rw'amajyaruguru biswe Isirayeli abasigaye hasi mu kiyaya biswe Abayuda hanyuma ho kuba Isirayeli yose hamwe iba Isirayeli iciye mu bice bibiri Isirayeli ya Isirayeli na Isirayeli y'Iyuda muri icyo gihe ubwami bw'abanyamahanga bitwa Abashuru cyangwa Abasiriya bari bafite inkomezi nyinshi hanyuma icyo gihe baratera bafata mbiri iryo hantu ya miryango cumi kiravangwa baca bitwa Abisamariya nicyo bituma Yesu yatanze akarorero k'Umusamariya w'imbabazi kuko nta mbabazi zariho hagati y'Abasamariya n'Abayahudi kandi icyo gihe yahuye na wa mugore w'Umusamariyakazi uwo mugore yabwiye Yesu twebwe twasengera ku musozi muremure
n'abayuda bacareroba baravanzwe kandi nta gihe kirekire cyaciwe. Yuda nayo isitwagwa n'Ababuloni baja mu kuja. Umwami wa mbere Sawuli, umwami wa kabiri yari Yehoyakimu. Igihe abakarisayo bakuja mu Yerusalemu arabafata, yafashe uwo mwami wabo amujyana i Babuloni. Akapata n'abandi bantu bitwa Amakaniya. Amakaniya uwo mwami yari nawe wiwe, aramuhindura izina amuta Yeremiya, amushyira mu kigo cya Yehoyakimu, kandi niwe yari umwami asozera mu Yuda. Uhereye aho mu Yuda yasubiye kugira umwami. Nicyo gituma abigishwa ba Yesu buri gihe bifuza ubwami, babandanije kugandurwa n'abantu benshi bava mu mahanga. Nyuma y'i Babuloni muribuka cya gishushanyo cya Dariusi, Sandozi umwami wa Babuloni yarose hanyuma Daniyeli arazisobanura. Babuloni inyuma ya Babuloni haza Abajemi n'Abamedi. Kuko umwami wa Babuloni yari yakoresheje ibikombe byo mu ngoro y'Imana. Hanyuma hakazanya nikuzavuga amameze mbere Tekeli na Peresi. Daniyeli acaraza abisobanura, aravuga ati ubwami bwawe bugiye kandi buhawe Abamedi n'Abaperesi. Abariho Yuda yagarutse i Yerusalemu ari i Siyoni, inyuma y'Abamedi n'Abaperesi hagarutse Abagiriki, inyuma y'Abagiriki haje Abaroma. Aba rero bariho mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Abigishwa rero baca bibaza bati mbega iki ni cyo gihe cyo kugarukira kuko bari barababajwe n'abandi kandi ari ihanga ryatoranijwe. Ariko naho barabatoranijwe buri gihe batangwa n'abami b'abanyamahanga. Uzogazwa n'abami b'iyi si niba wowe umunyabyaha. Igihe Abisirayeli baje Imana yatumye n'abakozi y'umuja bw'abandi bami. Igihe babaza Yesu bati mbega iki ni cyo gihe uzarura ingoma mu Bisirayeli. Haleluya. Yarabishuye ati ibyanyu kumenya iby'ibihe n'ibihe. Uraze Matayo 24:36 wako usomye udusomere ngaho. ariko uwo munsi cyangwa isaha ntawubizi, iyo baba bamarayika wo mu ijuru cyangwa ntawe w'Imana atari baza gusa. Aravuga ngo ariko uwo munsi ntabwo ndawuzi. Mbega uwuzi rero
icyerekezo Yesu yababwiye abigishwa biwe si ibyanyu kumenya, si ibyanjye kumenya, ariko hari ikintu ingirakamaro kuruta ibyo. Ingirakamaro si ubwoko bwami, ingirakamaro si ubwami bwihise, ingirakamaro ni ukwakira ibyasezeranywe. Urazi abavuga ko ukabeshya kwihutisha, akavuga ngo uzoherezanye akira amazu, ugorora amamodoka uzogura n'indege. Ibyo n'ibisanzwe utuntu tw'inyongera. Yesu abwira abigishwa biwe ati ubwami bw'Imana n'ukugororoka, ariko ibisigaye none iyo mubwiwe ibindi ubwami bw'Imana, abantu bakeneye inyongera kuko bakeneye ubwami bw'Imana. Ibyo bindi ni inyongera, ariko rondera ubwami bw'Imana, rondera ubwami bw'Imana n'ukugororoka kose. Kubura ubwami bw'Imana n'ukugororoka kose, ibintu byarabonekaye. Yesu arababwiye si ibyanyu kumenya. Haleluya. Aravuga ngo umurongo w'indwi si ibyanyu kumenya iby'ibihe n'ibihe, yasohoye amajambo ntawizi, ariko ni ububasha n'ubushobozi bw'Imana yonyine. Umurongo w'umunani aravuga ngo ariko umugoroba w'inkomezi. Haleluya. Mbega ukeneye inkomezi zawe nkeya cyangwa ukeneye inyongera? Abantu birukira inyongera, abantu bashaka kwakira iziboneka, ariko Yesu akeneye urugero rwacu. Yesu abwira abigishwa kandi natwe aratubwira uyu munsi, ariko uzorora inkomezi. Wewe abazamu kandi muzorora Yudaya, Samaria, yo kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Umuntu yakoze kugeza abaronse ibibashisha gukora abatandukanye n'abandi, kandi murategekwa kuzamuka no gusara izina rya Yesu. Uno munsi n'umunsi wa Pentekoste, umunsi muhemuye amategeko, kandi muhebagira abantu izina ry'ababikuza. Haleluya. Muzokwakira inkomezi, ingufu zo kurya, ingufu zo kurwana, ingufu zo gusenga cyane. Amen. Ingufu zo gukoresha ariko ni inkomezi zawe wera. Ati cyo gihe muzoca mu ibyabo na byanyu, muzoba abantu bajyana ubutumwa bwanjye guhera Yerusalemu
Io
Nukuhinduka muri wewe. Yerusalemu na izohira. Yesu abwira abigishwa ati muzoba ibyabo mubereye Yerusalemu, muvuye Yerusalemu muzoja i Yudaya. Mbega i Yudaya mwiyumvira ko bisobanura i Yudaya bisobanura ababahanyi. I Yudaya yari kwihana yegereye Yerusalemu. Ukijijwe n'umubanyi azomenya ko akijijwe uzuzwa mbere na wa mubanyi namukwanira ikamba y'ukwanika kw'impuzu azomenya ko akijijwe. Haleluya. Waba umutima musikanira ku mazi mugomba azoca amenya ko wujujwe mbere, kuko uzoba umuntu atandukanye, uzoba ufise ububasha butandukanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ingeso zanyu twebwe turi vyinshi bisomeka, muzoba ivyabo na vyabo mubereye Yerusalemu, Yudaya. Abantu bazohinduka, abagenzi bawe bazohinduka, abasanzwe bahinduka bazobona ingene wahindutse. Haleluya. Uwo musenyeri yaratubwiye wewe yari asanzwe atwara indege zazo nini nini zitwara ibintu byinshi cyangwa abantu benshi. Yatwara imeri zazo zipakira ibintu byinshi ku kiyaga, ubwato bunini, ubwato bw'abamuza n'amakoti n'ibihumbi. Imeri yo kuri Dar es Salaam niwe yatanze itegeko kuko niwe yaba yari iyo nzira. Abo bari basanzwe bakorana ntibabyumva, baramubonye ingene yahindutse, baramubonye ingene ubugingo bwe bwahindutse. Iyo ukijijwe wakira inkomezi, wakira mpemu yera, mpemu yera akaguhindura, abagenzi bakakwitegereza, tukazi bakakwitegereza. Haleluya. Yesu aravuga muzoba ibyabo na byabo mubereye Yerusalemu, Yudaya no kumanuka i Samariya. Mbega murazi Samariya? Samariya baba abantu banenwa badashobora guhura n'abantu. Ngo Musirayeli ntiyashobora gusangira n'Umusamariya. Ubuyahudi n'Umusamariya yari injangwe n'imbeba. Amen. No guca i Samariya bengana amategeko y'Imana yarabibuza. Ariko Yesu kugira ngo ahure n'Umusamariya yaciye muri ico cyagezwe. Haleluya. Kandi biraboneka ko atamuhuza cyangwa imigenderanire yari hagati y'Umusamariya n'Umuyuda. Nicyo bituma Yesu yatanze akarorero k'Umusamariya w'imbabazi. Nta mbabazi zari zihari hagati y'Abasamariya n'Abayuda, ariko bo barongozi zabo ubwazi buca mu abantu bahora uzobona ibitandukanye. Babundi bahora baranga kubona, babundi yagutwara itongo uzobona kuzumva, uwagutwara imitungo uzobona nk'umuntu w'Imana, uzobona kandi umujyane mu butumwa bwiza. Umubwire uti Yesu
uti ndamukunda kandi na Yesu aramukunda. Naho arwaye ibyanjye. Amen. Uwo ni we Musamariya. Niba aramukwemeye uzoba ufite byinshi birenze ubwoko bw'abantu. Uzoba ubayeho hejuru y'ibyago by'abantu. Ndibuka bene wacu wo tuvukana, Imana yaramaze kumuruhura, ariko yari yarakijijwe ubwa mbere. Igihe yaja mu mpimba ya Tanzania, yasize umugore wiwe n'ubundi mugenzi wiwe, kandi ari ngaho mu ibohero aca arakizwa. Agarutse asanga umugore yaracuwe n'uwo yari mugenzi wiwe. Aramubwira umugore wiwe n'uwo mugenzi wiwe ati narababaye, naramaze gukizwa, narujijwe kwemeye, none subiza umugore wacu. Ibyo nibyo rero biranga Isamariya. Niba uri hano ufite inzigo cyangwa ishaka uwagukoreye ibibi, niwuzure mpemu yera. Mugenzi wawe avuga ati ukuri twamaze kubana, kandi nawe usubiza ati ni ukuri jewe ndabababariye imibandaniriza ibyanyu. Aca araza mu rusengero ku bungere arababwira uko byagenze. Abungere bafata umugwi w'abantu kugira ngo baje kuraba uwo mugore, barirukanwa. Abaza abungere ati none nzoguma ku rugendo ata mugore? Baramubwira igihe utari bwakizwe niho uwo mugore yagiye. Ubu rero barakijijwe, warahariye umuntu wese, kandi n'Imana yaraguhariye, n'ishengero riraguhariye. Wewe ubu uri mushasha, bya kera byaragiye, ubu ni bishasha. Imana ikuja imbere, tubaye uburenganzira urongore. Niwuzura mbere n'Abasamariya ngo bashikako. Ninde Musamariya mu bugingo bwawe? Ninde Musamariya mu bugingo bwawe? Uno munsi umukure mu mutima wawe, uhe kaze kwemera yinjire muri wewe. Wewe niyinjira akugirira ubuntu, arakugirira ubuntu kugira ngo ubabarire. Amen. Yesu arababwiye muzorora inkomezi, mugume Yerusalemu, muzoca i Yudeya, muzoca i Samariya, kandi muzogera ku mpera y'isi. Kuko mu isi hari imigenzo itandukanye, n'imico itandukanye, n'ibintu bitandukanye, kandi udafite mpemu yera ntiwoshobora. Uzorora inkomezi zo kujya guhindura abantu b'abigishwa ba Yesu. Mbega handitswe iki? Sinzi ko waba usoma iryo byandiko.
Leo Samaria, kwao Wanasamaria mbegu yera ari mu bugingo bwawe, mbegu ari mu bugingo bwawe, nta Muyuda nta Mugiriki, haleluya, bose n'abantu b'Imana, na wao yakunyaze, na wao yakutambuye kuvuga, na wao yatinza kutuka ugabaire. Amen. Amen. Kwa nini Mungu alitumia roho? Kweli Imana yatumikiye wewe yera. Aho ndio tugiye kusozera. Sababu ziko nyingi lakini nimechagua tatu pekee yake. Impamvu zirahari nyinshi ariko natora tatu. Haleluya. Haleluya. Ubwa mbere Mungu alituma Yesu. Imana yarumitse Yesu Kama anapenda kuko ikunda abayera. Yesu alituma Roho Mtakatifu. Yesu nawe acharumika wewe yera. Kwa sababu Roho anatufundisha. Kuko wewe yera aliyo mwigisha watu. Atufundishe na atukumbushe mafundisho yake. Atwigishe kandi yongera aratwibutsa ibyo yatwigishije. Mafundisho ya Yesu ni gani? Inyigisho za Yesu ni iki? Ngo niba ukubita ikoko no mu musaya uhindukize n'ubundi musaya bakubiteko. Haleluya. Inyigisho za Yesu ni zihe? Ati harira abakugiriye nabi. Inyigisho za Yesu ni zihe? Walishe wanaokuchukia Ukunde abakwanga na uwape chakula wanao. kandi ubahe ibyo kurya byonje. Haleluya. Haleluya. Roho anakuja kutufundisha maneno ya Yesu. Pepo yaramanuka kugira ngo atwigishe inyigisho za Yesu. Na katika mafundisho ya Yesu Kandi muri izo nyigisho za Yesu tupendane. ni gukunda, Tupende wanaotuchukia. ukunde abakwanga. Ninakwambia chukia leo kuchukia. Isi itubwira ngo ukwanga nawe ubaye, Lakini Yesu alisema penda leo kuchukia. ariko Yesu avuga ngo ukunda ukwanga. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio namba 1. Icyo ni cyo cya mbere. Roho amekuja kutufundisha maneno ya Yesu. Pepo yaramanutse kugira ngo atwigishe ibya Na Yesu kutukumbusha yote yale ambayo alifundisha. no kutwibutsa inyigisho zose Yesu yigishije. Haleluya. Haleluya. Jambo la pili, Ikigira kabiri, Roho Mtakatifu amekuja ili kupatie nguvu. pepo yaramanutse kugira ngo aduhe inkomezi, Akupe nguvu. aduhe inkomezi, Nguvu za kushinda. inkomezi zo kunesha, Nguvu za kuhubiri. inkomezi zo kuvuga, Nguvu za utendaji. inkomezi zo gukora, Nguvu ambazo binadamu hana. inkomezi iz'umwana w'umuganga afise. Haleluya. Haleluya. Sasa Mungu alipokea nguvu wakati Roho Mtakatifu alikuja juu yake. Umuntu rero tuzokwakira inkomezi pepo yari yatuzako, Nguvu ya kushinda wachawi. inkomezi zo kunesha abarozi. Haleluya. Haleluya. Nguvu ya kushinda majaribu. Inkomezi zo kunesha ibigeragezo, Nguvu ya kusimama imara katika majaribu. inkomezi zo guhagarara neza mu bigeragezo, Nguvu ya kupita katika moto unang'aa. inkomezi zo guhagarara neza. Anasema mkipokea Roho Mtakatifu atawapa nguvu. Avuga niwakira pepo yarazuba inkomezi, Unahubiri wenye hawezi kuhubiriwa. muzobwira ubutumwa n'abantu badashoboka. Amen. Hizo ndizo nguvu. Izo nizo nkomezi. Mwene data wo tuvukana wanyoni wacu aba muri Canada. Ukuntu bw'Imana twese turavuge. Yavuze ngo nge ariko aragenda iwacu, hariho umuntu yamubwiye ati mubaho uko nyene uko nyene.
nta bagabo kuvuga ariko nagiye kubwira abarozi gutya nti gerageje niho baca babona iyo mpano uko imeze. Iyo bagerageje n'ubwo burozi bwabo bubwira yumvira ko nta kintu ufise, iyo bangaze babona ntacyo ufise, ariko iyo bagerageje bagaca babona. Hariho umumama umwe buri gihe yahora adupima rero n'umufasha wanjye, kandi yari umumama wa hafi cyane, kandi igihe yabonye ko bimunaniye kugira icyo atugira yaciye ahindura akavuga ngo bajye abantu b'abarozi, kandi amaze kuvuga gutyo namubwiye nti wewe ntakuzi umurozi w'abarozi kugira turabarozi aje kugerageza acabona ingufu zikomeye zihambaye z'inzu z'abisi, akabona inkomezi zikomeye ziba mu rwego y'akavuga ati yo biragoye, hanyuma akavuga ati bajye abantu n'abarozi, kandi umutoza kugira ngo umubwire uti mfise umurozi w'abarozi kuko mfise inkomezi zakomeye. Iyo agerageje ahura n'inkomezi. Nicyo gituma jewe nta murozi ntinya, kandi ntacyo bantwaye sindabitaba. Igihe twigisha n'abahari i Kigoma muri Tanzania, umugore wanjye afite Dar-es-Salaam ajyanye no kwiga ku mwana wacu wa mbere. Igihe nari ndyamye mu gitondo ndadonga umushyitsi, ubwo muntu nawe yari umuntu afasha abo bantu b'abarozi. Iryo joro turaryamye, kumbe ntiyaryamye wewe, icyumba namuhaye ntiyigeze akiryamamo, akaguma aza kundaba rero niko ndabona, agasubira kuryama bikanga amasinzira, agarutse agasanga niko ndakihirira, mu gatondo akakudodora aho ndyamye, ashyira ku muryango mbona gusa ati kandi hari inzira icamo abarozi ati twese nigeze asinzira. Ndamubaza ati none wewe utaryamye kandi je naryamye? Ati wewe ariko uragona. Umuntu afite inkomezi zamuhemuye, iyo bakora ubupfapfa bwabo kubirinda bavuye mu masinzira, kuko ufite inkomezi. Atambura kumubwira ati reka ngire ibintu kugira ngo ntibazosubire gucaka nanjye zibarenge. Ndababwira nti rero umwami w'abandi yarantunganije, naratunganijwe kumwamagaza abantu. Amen. Yatunganijwe kumwamagaza abantu. Ufite inkomezi zamuhemuye, iyo ufite inkomezi zamuhemuye bazoza kuroga, ariko bazosubira inyuma bakagenda kuzirira kuko hari inkomezi. Ibyo nibyo Bibiliya ivuga, naho bazoza n'ibihumbi bazotsinda, kuko hari inkomezi zamuhemuye. Mbega urafite inkomezi zawe
inzozi zawe unaokoka kwa ya kwanza. niba utari bwakizwe intambuko ya mbere y'ubukire Unapokea Yesu. umaze kwakira Yesu Anasema Yesu avuga ngo na Baba jewe na data tuzoza tube muri wewe wakifanya makao kandi yaba muri wewe kuna nguvu juu ya nguvu. utugire ingombe zirezire y'ingombe. Haleluya. Nicyo gituma Yesu atinya abo bantu abo bene data abo bagenzi bacu tudabatinya naho twoganira tuganira n'itegerezo agerageze kugengera ndamubwira ati jewe ni umwana w'Imana. Haleluya. Icya gatatu ari nacyo gihereza kubera iki Yesu arungika mpwemu yera no kugira ngo aguhe ingabire za mpwemu yera. Amen. Ingabire za mpwemu yera ziragaragara kandi izo ngabire ziva kwa Yesu. Ni ubwenge, kugira ubwenge n'ubumenyi, ukwizera, ibitangaza, ukuvugishwa, indimi zitandukanye, ingabire za mpwemu yera. Niba bishaka, niba ubishaka, urabironka uno munsi Bega uri hano tugusenge. Wakutujana niba uri hano ukaba utari bwakizwe, iyo ni intambuko ya mbere kuri ukizwe. Umunsi wa Pentekoste n'uno munsi urashobora gukizwa ukarara wujujwe mbere y'Imana. Niba utarakizwa haguruka udatezerutse hano imbere, yarutse unyarutse, nta mwanya dufite wo gutakaza. Yaruka turebe. Yesu arakukunda kandi ashaka kumukiza kandi ashaka guhindura ubugingo bwawe kuko niwahaguruka haguruka nturabe uwo muri kumwe, wowe haguruka utangure kuza. Urakoze mwebwe muriko muraza, urakoze mwebwe muriko muraza. Umwami agira abahindura, umwami agira babiri ibyaremwe bishasha. Muraza kwakira inkomezi za mpwemu yera, muzoba hejuru ya byose. Urakoze. Mbega hari uwundi akeneye? Yesu arakukunda, agira guhindura, agira ahindura ubugingo bwawe. Kaze mungere. Niba atawe uri muntu ahari, uziza gutakaza umwanya w'umuntu. Dutandukanye kuba ku rusengero no gukizwa. Urashobora kuba uri n'umukozi akorera mu bikorwa ariko utarakizwa. Gukizwa ni ukuva mu bidukikije by'ubugwarizi. Niba atakikuranga na kimwe cya mpwemu yera, aho turakizwa. No kubw'ibyo ngwino kugira ngo ukizwe.
ya pili, wale ambao wanataka kujaza na Roho Mtakatifu wasimame, wasije mbele wa igice cya kabiri iyo abantu bifuza kuzura mpemu yera ngarike kuzimbere bahagarara aho bari. Haguruka niba ushaka indagano ya mpemu yera, hagarara aho uri. Leo ni siku ya Pentekoste. Kandi uno munsi ni umunsi wa Pentekoste. Kama siku ya Pentekoste, Umunsi wa Pentekoste, Roho alishukia wanafunzi. mpemu yaramanutse kubigisha. Na aliposhukia wanafunzi, Yaramanukiye kubigishwa, alikawa vipawa mbalimbali. haboneka ingabire zitandukanye. Uno munsi Kama moyo wako uko tayari, niba umutima wawe utunganye wese, pokea Roho. urasa kwakira mpemu yera, Utapokea kile kipawa unahitaji. urasa kwakira ya ngabirano wifuza. Ninasema, Kandi ndavuga ngo utamani vipawa vya Roho. wifuze ingabire za mpemu yera. Ni kipawa gani unatamani? Ni ingabire ki ukeneye? Wakati ninaomba, Mu gihe senga, taja kile kipawa unataka. wowe nawe uvuga Mwambie ingabire. Mungu, nataka kipawa cha Imana Bwana. nkeneye ingabire y'ubwenge. Nataka kipawa cha neno la hekima. Nkeneye ingabire y'ubwenge. Nataka kipawa cha neno la maarifa. Nkeneye ingabire Nataka y'ubwenge. kipawa cha lugha. Nkeneye ingabire yo kuvuga mu Wakati ndimi. unaomba, sema kwa nguvu na Mungu atakusikia. Kandi usenge mu nkombe Naenda z'Imana Baba kwa yawe. jina la Yesu. Senga mu izina rya Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Kama ulivyofanya siku ya Pentekoste, tunakutana siku ya leo mahali hapa. Bwana wa Bwana, shuka. Roho wako Mtakatifu, shuka. Shuka. Shuka ukende. Katika jina la Yesu, jaza watu wako. Kama vipawa vya Roho Mtakatifu. Vipawa vya Roho Mtakatifu. Karama ya neno la hekima. Karama ya neno la maarifa. Karama ya kupambanua roho. Karama ya kuponya. Karama ya miujiza. Karama ya kusema kwa lugha. Katika jina la Yesu. Karama ya tafsiri za lugha. Karama ya unabii. Katika jina la Yesu. Imani, karama ya imani. Shusha. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea kile unachohitaji. Katika jina la Yesu. Pokea unachohitaji. Pokea unachohitaji. Pokea unachotaka. Pokea unachotaka. Katika jina la Yesu. Asante. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ni ububasha. Rero urabona ko ikuri rigira rikubu. Amen. Amen. Igihe umukozi w'Imana arongora mpemu yera akavuga ijambo ku bugingo bwawe.